Hano Ngozi ku mugwa mukuru wa diyoseze hariko harabera ihuriro ry'ugwaruka ruhurikiye mu mihari muri aka karere y'intara y'ubutumwa ya Busiga y'umwungere. Ico nariko ndabashikiriza jewe nabashikirije uyu munsi kijanye n'ubutumwa jewe nsanzwe ndangura banshinze muri Caritas. Nuko bari bafise icigwa canke ijambo ngenderwako rigira riti nuruhe ruhara rw'umunyamuhari canke rw'umuntu ari mu mugwi w'ubutumwa mu buzima bw'ekleziya. Nuruhe ruhara rwiwe mu buzima bw'ekleziya. Nico kibazo twariko turiga muri iyi forum. Nanje rero mpeza mfatiraho kugira ngo ndabereke uruhara babwirizwa kugira mu bijanye n'ubutumwa bwa Caritas. Nababwiye rero ibintu bibiri bikuru bikuru. Nuko ubwa mbere ari uko umunyamuhari amaze ubwa mbere ari umwana w'Imana. Umwana w'Imana nawe abwirizwa kugira iteka ry'abana b'Imana nyene. Ni izina rihambaye ryo kwitwa umwana w'Imana, kuburyo umuntu arabwirizwa kugifatamwo neza. Umuntu agifatamwo neza gute? Nababwiye yuko umuntu amaze kuba umunyamuhari akongera akaba umwana w'Imana abwirijwe kumenya no kubungabunga amagara yiwe. Ndabereka yuko babwirizwa kwitwararika kurondera agatabo ko kwivuza kugira ngo umuntu wese atunge kagatabo kitwa mutuelle, kugira ngo agwaye ntahave abura ingene yivuza canke naho ngo bazomuca amafaranga menshi adashobora kuronga. Ico kiraheza kiba igikorwa gihambaye twebwe duhamagariwe kubwira no guhamagarira abantu muri Caritas. Abanyamihari rero bikaca bigenda neza kuko baca babijana bakabishikana mu maparoisi yabo mu mihana yabo, burya hose bica bigenda neza. Icya kabiri nuko umunyamuhari umunyamugwi w'ubutumwa muri ekleziya abwirijwe nahone kuba umuntu afise isuku agasa neza ku mutima, agasa neza no ku mubiri. Aha rero naciye nshimikira yuko ata muntu w'umukristu mu by'ukuri yobwirijwe kuba adafise nk'akazu kasugumwe. Akazu kasugumwe karahambaye cyane kuko utagafise aca ahava akaba ari inkwezi y'akarongo, inkwezi y'amarere. Ingwara ziheza zikazana no ko umuntu adafise akazu kasugumwe, ibidukikije biheza bikononekara kuko umuntu adafise akazu kasugumwe. Nivyo nahavuye ndaheza ndabereka ingene gahambaye cyane yuko babwirizwa gufasha abantu kukaronka bakakabigisha, hanyuma abashobora kukiyubakira kukiyimbira bakabereka ubwiza bwako, ibyiza byako. Mugabo badashobora kubishobora naho kubera amagara make, kubera bamugaye, kubera n'abakene, bakaca bakabagirira, bakaca bakabubakira, bakakabimbira. N'abadafise kajya kamituelle navuze badashobora kukaronka kubera ubukene ari aboro, bakakabagurira. Naciye ndangiriza rero kubahamagarira kugira umutima w'urukundo, kuwerekana muri ibi bihe turimwo vy'ikarema yuko bazobwirizwa guhava bakaba aribo baje imbere mu bandi mu kwitwararika kwegeranya ibizofasha aboro biwabo bo muri paruwasi, bo muri diyoseze, bo ku rwego rw'igihugu ku mfashanyo bazokwegeranya, imfashanyo bazokwegeranya mu ndwi y'urukundo izotangura itariki
zitatu z'ukwa gatatu ihera itariki 10 z'ukwa gatatu nyene indwi y'urukundo y'ikarema kugira ngo ibyo bazokwegeranya abanyamihari bavyigishe hariya abakristu bose kugira ngo biheze bigende neza abantu bantaho nikora bo hirya no hino baze baronke igiheza kikabafasha.